Zizi on the mix. Abafuna mabuye tora makije bro mahoro ego uyu munsi abantu isanamisha makuru babaye benshi gwe cindoge mekilo dai baje kugushigikira no gukoreka yuko udatamba wirorera mu gushigikira gwa gidasanzwe ugiyemo ibikorwa mugiyemo i Burayi bigiye gufasha iki umuzika wano iwacu kubwanje kwanza kuri jewe na niterambere ryanje hama ibindi nubaye ko uririmbye je ndirimbira mu Burundi usansimye canke yindi harabaho ikintu bafite abarundi bari hariya n'abazungu bari umuririmbyi yari yarifuza cyane mu kutisesagura cyane mu gukora ibitaramo byinshi ariko kuri no curo Sadbi agiye kuhasho abanyaburaya bikwiriye niki kintu Sadbi yo bararonse canke barabonye kigatuma hindura iyo shingaro yore yari ihaye n'amademande menshi y'amabooking menshi nafuye kuvuga ko ngo nzogenda mu booking acaba menshi kuvuga ngo nakivuga ati reka ngire 3 mois canke 2 mois yego amezi atatu kuri Sadbi n'amezi atari make mu gihe Sadbi nyine ubwiye akubwira ati iyo nateye nimutera acacane ku maposta akunda gukora ku mbuga ziwe umuziki w'Uburundi ntugiye gusigara twirebanga gasha mbega ugiye kudusigira iki ejo ndabaturisa ikintu kimwe gishasha kitwa machine get ready ego Sadbi nimwe mu bantu kuri trend canke ku nkuru zituma aguma amenyekana arafata ya mbere ndifuza yuko leta y'u Burundi uyiha ubutumwa cyane cyane nk'umaririnzi bagiye korera amafaranga mva makungu leta ibona iki leta yumvike kuri no rugendo kwa Sadbi abandanye badushigikira cyane kandi badushoboze birashoboka igiteramo cya mbere twari twiteze ko Sadbi agiye gukora agiye guteramisha abari mu Bubirigi ni cyabaye ariko cungururiwe uwundi munsi nubwo abantu bagiye baravuga ati kumbure bwarubesha ariko twarahawe amatariki y'ico kindi giteramo cya Kosi kizoba ku mwakuza inyuma y'igiteramo ugiye gukora muri Belgique hoba hari ikindi giteramo Sadbi azogaragaramo kumbure abarundi ariko baratwumviriza babemaga Lyon hafi Belgique ari Lyon tariki 15 29 kandi zo bandi kuri Bruxelles Blue parce que aho ngiye no mwanya giye kuririmbira Charleroi so get ready aho ngaho ama Hanover Germany le 20 z'ukwezi kwa 12 turi kumwe cyane yego Sadbi warigeze kubukora ico twita festival Sweden ndetse turabona ko Sadbi hari urwego kanaka ari karagirako ndetse turabona ko wahuye n'abarinzi batandukanye muri rugendo Sadbi agiye kumara amezi atatu mu bihugu vya Buraya mbega hari kidasanzwe tugiye kwita kuri Sadbi na cyane ku makolabo n'abandi barinzi bari international yes ibintu bimeze neza kandi birapanze artistiquement gahunda yanje imeze neza guhereza umwaka no gutanga umwaka ikijanye na bima matwi naco tukivuge gute bima matwi bagize ndavuga amasanamu indirimbo yitwa bima matwi amasanamu y'indirimbo koko y'Iburaya upupoze Sadbi uyu munsi urafasha rutemikirere werekeza mu bihugu byo hanze ejo ufise ikintu gishasha ugiye kuzorekura
ariko urafasha urugendo abantu bavyite bitegurire gute indirimbo ugiye gusohora ejo bitegurire neza bayumvirize vibing because ni vibe very different kunya na jihise mu gukora umuziki uri mu zamakongo uri mu ndimi zitandukanye kandi congratulations ku ndirimbo wo muntu yakwije umuriyoni w'abantu bamaze ku ibyo ndabirengeye ego Sadbi twifuza urugendo rwiza turifuza neza yuko igihugu cacu ciza cy'u Burundi giye kwishimira ku rugendo Sadbi agiye gufata agiye kutuzana amafaranga mva makungu kugira natwe batoya canke abasize ngaha bashikigwe aba producers bashikigwe ndetse n'aba videographer bashikigwe twese mwa benshi bakudushikigwe bivanye n'umusaruro Sadbi bazobakuye ini Elimi Media ndetse n'urugendo rwa Sadbi rudasanzwe tumereke cyane ko ni Sadbi ni yagiye wenyene gatumureka gende umwanya uragiye kumure bakunze bana ejo ku munsi wa gatanu afise indirimbo iri ku izina ya mashini iyo ndirimbo abona ku munsi w'ejo abantu